kandi ntituzi aho vyapfiriye. Igitangaje nuko baguma basaba avance, barashobora kuza gusaba avance bazi ko n'uwa mbere batarawutanga. None ivyo bigenda gute? Bizogenda gute? Bazoshobora kuronka uwo baduha gute n'uwa mbere batarawuduha? Uyu munyagihugu wo mu ntara ya Kirundo ntatahura igituma bariko barasabwa amafaranga yo kugura ifumbire ya rino rima bagezemwo kandi n'iryo bishuriye mw'irima riheze batarironse. Si mu ntara ya Kirundo gusa havugwa ayo manyanga, no mu ntara ya Kayanza si yororo, kuko mw'irima riheze bobo batondera ifumbire nk'imodoka irindiriye igitoro kuri sitasiyo, bakaba batizeye yuko ifumbire izotangwa neza. Ikijanye n'iki kiringo bariko baratwongera kugira dushobore kuriha ifumbire kubona ku ntuzo iheruka ko bari batwongeje batubwira ngo ni bongeye iminsi ngahe. Ariko n'ikintu catubabaje nuko ifumbire twayironse nabi ku buryo bagiye kuyizana bayironse bimwe ibigori bitanguye guheka. Harageze n'igihe abantu bashobora kurara ku ntuzo kuri hangare y'umwavu bakararaho kugira barabe ko mu gatondo boronka. Mu ntara ya Ngozi naho batangazwa nuko igisata c'uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'intara kiriko kirabahimiriza gusubira kwishurira ifumbire bazokoresha mu rino rima ryatanguye kandi niyo bishuriye mw'irima riheze batarayibona. Tangazo yuko dusubira kuriha ifumbire twarabibonye, ariko rero ikintu gitangaje cane nuko basohoye iryo tangazo n'ifumbire twahejeje kurihira tutarayironka. Kugeza kuri isaha ntiturayironka, ndetse n'abarimye ibigori vyaratukuriye ntiworaba. Ibigori kwera umwimbu uyu mwaka si mwiza. Kuri iyo myidogo y'abarimyi bo mu ntara za Kirundo, Kayanza na Ngozi, uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Engineer Prosper Dodiko kugira atanga umuco.